iyo umuntu ariko arumviriza une bonne musique donc une musique de son akaziki karyoshe nawe nyene yipfuje haca donc umubiri ucuro nka message yuko hari ikintu ciza kibonetse agaca haba sécrétion canke uguhingurwa kwa ya hormone de bien-être ubundi muri musicothérapie turafise amajambo abiri tugisambuye turafise musique tukagira na thérapie musique n'umuziki thérapie ni ubuvuzi thérapie n'ubuvuzi kuvuga ko umuziki ushaka kuba umuti bisigura rero yuko mu majambo atomoye ni ukuvura hakoreshejwe indirimbo kugira bavuza umuti bacakoresha indirimbo ego cyane Kazoza FM, be your own boss. Chuti bagenzi muri ko muradutega amatwi reka tubaramutse tunabahani ikaze mu kiganiro cyo kuno munsi ni kiganiro kuziko nkuko bimenyereye imisi yose isaha imwe n'iminota 30 ngaha kuri Kazoza FM muradukurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu muri ngaha mu gisagara canke mu micungararo muradukurikirana kandi kuri Facebook muramwanditse muti Kazoza FM muraheza mugakurikirana kino kiganiro nkuko vyama rero no musite hansi manirakiza nije turi kumwe kuri micro uri kwaramfasha mu biga bw'ivyuma atuma amajwi abashikira ni Haja Tunga uriko nawe adufasha ko amasanamu bashikira muri kumuradukurikirana kibiriraho kuri Facebook ni Riese Akimana ndabashimiye abo bose bari kwaradufasha rero kiganiro rero cuno musi mukanya turaja mwido nido tubabwira ico tugira ngo tuganire uno musi eka mbere tumire uno musi dufise hano muri studio abashitsi dufise tureza tubarabe nkuko mwavyumvise rero mukanya turagaruka neza na neza mwido nido rya kino kiganiro n'abashitsi turi kumwe reka mukanya batumira amate duheze tugaruke neza na neza mu kiganiro cuno musi kuziko uno musi nkuko vyama Shimimana Divine tugusubira twakire muri studio yego cyane murakoze cyane Terence duhishurire akabahasha batuzaniye muri kuziko uno musi bon nkuko vyama nje nserukira visage artistique du Burundi Ayova Bonsig misi yose buri wa kabiri tuzanga tufise umutumire tuzanye ibintu vyiza urumva imbere yanje ndabona umuntu ariko aratwenga gose urumva uno musi turi buvugane tugire kandi ikiganiro kukuntu twerekana neza ukuntu umuziki ufise akamaro ku magara yacu umuziki ufise akamaro ku magara yacu yo mu mutwe yego kino gice rero menga kigira kabiri ego kigira kabiri ubwa mbere twashoboye kuvuga uno musi wari umwanya wo guha abatwumviriza abakunzi ba Kazoza FM umwanya wo kubaza ibibazo tubaza umuganga wacu turi kumwe hano ubuso umushitsi asanzwe amaze kuba umusangwa aho ngaha nyene kuziko tugire ko tumenyesha bari kwaratwumviriza umushitsi ninde tugire muganga nta kuntu wovuga murakoze cyane nanje kuma akaryo ko kwidondora kandi ubwira kabiri inyuma yaho kiganiro ca mbere tugishikiririje twaridondoye mugabo birashoboka ko hari abantu batatumvise canke batasoka zo kumviza emission ya mbere rero nitwa Bukuru Denis ego sanzwe ndi rero umu psychologue clinicien kandi sanzwe ndi un praticien kuri Tanganyika Hospital umuntu yumvise ngo psychologue clinicien yatubwiye Divine no musi tuganira ku bijanye n'uruhara rw'umuziki ku magara yacu na cyane mu mutwe ibyo bintu bihuriye he urakoze cyane ego ubundi un psychologue clinicien nena tutuvuze pour l'émission antécédent un psychologue clinicien n'umuganga agerageza gukurikirana abagwayi gitanda abagwariyeko kugira ngo ashobore kubafasha ku bibazo bijanye no mu mutwe bafise rero ibibazo bijanye n'umutwe tubivuze ntiduca twumva abantu bamaze gushika mwe barabara gusa hari n'abandi bantu usanga bafise ibibazo byo mu mutwe kandi bibabangamiye ariko biravye n'ijisho ukabuto bibaha abo turabaraba turiko turavuga ngo psychologue clinicien kumbure hari umuntu akora dutega amatwi
adatahura kumva ururimi rw'igifaransa psychologue clinicien mu kirundi umuntu yagira kuvuga ati kugira twumve neza neza ico musanzwe mufasha kumbura abafite ikibazo cyo cyo mu ndwara zo mu mutwe. murakoze cyane ego biragoye mu kirundi baragerageje gutora ijambo ryosigura psychologue mu kirundi mugabo basa naho batarironka nka neza mugabo psychologue clinicien ni umuntu afasha abafise ibibazo ahanini ibibazo byo mu mutwe ego ahanini bikaba ibibazo bitewe n'ubuzima babayemwo ubuzima bubi canke ingorane bagiye baragira mu kibano mu buzima bwabo muri kahise kabo ibintu nk'ivyo. Egome Divine mwarayageze mu kiganiro cyo bwa mbere ego uno munsi rero mwo tubwira neza na neza amagara yo mu mutwe niki umuziki nawe kumbure ufasha gute kugira ngo ayo magara ashobore gutunganirwa amererwe neza. abo ngerageje koryanta neza kuko twarabivuze cyane mu kiganiro giheruka bavuga giheruka okay kirundi kiragoye kandi unyihanganire n'ijwi ntiriko rirasohoka neza njyane kano kabeho urabona ko nambaye n'umupira w'imbeho nashaka kubaza kuri ico kibazo nyene Terence yarabajije mbega na yahe manière abatushe iyo umuntu ariko arumviriza umuziki uba ufise inyishu y'ico kibazo. murakoze cyane nivyo iyo umuntu ariko arumviriza umuziki hariho donc igice kanaka c'ubwonko giheza kikaba co cambere mu kuronka uwo muziki no kugira une réponse canke no kugira une réaction bavyita mu rurimi rw'igifaransa circuit de récompense. Rero iyo tuvuze circuit de récompense nico gicero c'ubwonko giheza kigaca gitanga yama hormone do bien-être ara hormone do bien-être umuntu aronka iyo yumvirije umuziki surtout atari umuziki wari wose umuziki akunda. Rero umuntu avuze hormone mu tahuriki mu kirundi hormone ni ego ni nkabuzo voilà nkabuzo hormone do bien-être nkabuzo ngira ngo zituma umuntu amererwa neza yumva aguwe neza. Exactement. Rero izo hormone zira secrete iyo umuntu yumvirije umuziki akunda so umuziki wari wose umuntu yumviriza ngo utuma cyaronka izo nkabuzo oya ni umuziki akunda. Hama rero kubijanye n'ico kibazo cabajijwe kijanye n'igice c'ubwonko kica giheza kikabatushe iyo umuntu yumvije umuziki akunda gishikirwa n'akaziki ego ni amazone bita les zones de plaisir canke circuit de récompense. Zone de plaisir umuntu uvuga ko ari ni nkagace ego cyane kavamo umunezero gaturukamo ukumererwa neza nagace k'ubwonko karimwo donc les neurones imitsi soza bwenge ikituma za hormone ziboneka zibaho ego hanyuma rero ngiriye ko ndazidondagura izo donc les neurones ziri muri les zones de plaisir hariho le septum le septum akora nagace ko mu mutwe mu bwonko ego cyane hakabana kandi gace bita amygdale hakabana kandi gace bita le cortex préfrontal utware dutandukanye kuki hakabana kandi gace bita l'hippocampe utwo duce twose rero ntabwo dukora de manière isolée byose bikora en interdépendance birunganirana ego donc turahana des messages ku buryo bw'uko iyo umuntu ariko arumviriza une bonne musique donc une musique de son kaziki karyoshe nawe nyine yipfuje haca donc umubiri ucuro nka message yuko hari ikintu ciza kibonetse agaca aba sécrétion canke uguhingurwa kwa ya hormone do bien-être sinzi ko nayo mpava ndonka kajya ko kuyavuga ngira turayivuga turayashikako reka tumenyeshe kumbure ko baradukurikirana ko uno munsi twabahaye ikibanza muri kuziko y'uno munsi biciye kuri telefone urakura cyangwa ukandika message yaba message isanzwe canke message yo kuri WhatsApp tugire ko tubaha ni numero Divine baduhamagara 72 23 23 23
nibaza ntizigoye mu kirundi wonyunganira 72 23 inshuro zitatu ni kuvuga 72 23 23 ushobora no kuba ukoresha umurongo wa limitere naho ni twakwibagiye uca kuri 62 murantunga 24 24 aho hose mushobora kutwandikira ubutumwa biciye kuri WhatsApp biciye kuri message isanzwe ubutumwa busanzwe canke mugahamagara hose turabitaba ari kibazo canke intererano mufise murahawe ikaze. Christophe Matata muri rimbo gwiwe mukobwa ndagowe menga nakaririmbo ko gucura intimba twari tuvuze yuko umuziki ahubwo ugira umuziki uza gufasha ko habaho zankabuzizana kuba umererwa neza none nk'indirimbo nk'iyi imbere ko tubandanya neza ubanze tubwire indirimbo nk'iyi igira gute reka turindire twitabe umuntu aduhamagaye allo kumbure agatelefone ntigakunze akaririmbo nubwo ko bagafise kumbure ubutumwa bwo gucura intimba kashobora gufasha umuntu kumererwa neza mu bwonko bwiwe amagara yo mutwe akamererwa neza ego cyane akaziki nubwo umuntu yokumva umengo nako gucura intimba nakingorane hari ukuntu gafasha dans le bien-être canke mu kumererwa neza ko umuntu ari karakaririmba uwumviriza nawe eka ndetse n'uwumviriza ego ko twaza kubibona muri musicothérapie donc je nitwahashika peut-être on va voir aho nyene ntaguciriye mu ncengirwa ko nyene kugira ngo twumve na notion ya musicothérapie ego très bien hama rero umva ko umuntu acironka nakajya ko kubigirako ubundi rero iyo umuntu ariko araririmba akarimbo kaba kintimba canke akumunezero mugarika tuvuga kintimba kuko niko mwari mubajije hari gihe abantu baba ariko baririmba ibintu bijanye n'ubuzima bwabo bwite byababaye ko dans leur histoire muri kahise kabo hama rero igihe umuntu aba ariko araririmba son histoire kahise kiwe ivyamubaye ko n'uburyo bwo gusohora ibintu bimudundumiye tukaba tuzi yuko akenshi iyo umuntu adasohora ibintu bimudundumiye biramuteza ingorane mu nyuma nk'akarero bikamuteza ibibazo by'amagara bikomeye by'umutima biturutse ku guhagarika umutima bivyara uruhagarara ce qu'on appelle le stress ubwo ruhagarara nago rukaca rugira un impact canke ingaruka ku kuntu umubiri we muri rusangi ukora ariyo mpamvu rero iyo umuntu afise ikibazo gikomeye abahinga bahanura yuko ico kintu uciganira umugenzi wa Somambike uzi ko ataza kumenera ibanga umuririmbyi nawe arashobora kubigira biciye mu karirimbo narijya tuzi ko abarimvyi ngira usanga barimba bisanzwe bibaho gasanga hari n'abandi byarashikiye ego cyane ego hanyuma kubijanye na musicothérapie rero reka tuyijeko ntaguciriyemo none musicothérapie twakivuze mu gifaransa ikiganiro ni kuziko turi ngaha turi kuziko wala mu kirundi twokivuga gute d'accord ubundi muri musicothérapie turafise amajambo abiri tugisambuye turafise musique tukagira na thérapie musique n'umuziki thérapie ni ubuvuzi thérapie n'ubuvuzi kuvuga ko umuziki ushobora kuba umuti bisigura rero yuko mu majambo atomoye ni ukuvura hakoreshejwe indirimbo kugira bavuza umuti baca bakoresha indirimbo ego cyane rero musicothérapie igenda gute musicothérapie umugwayi aricagurira indirimbo akunda hanyuma amaze kwicagura indirimbo akunda iyo ni ishobora kuba ifise un impact canke icikoze ku buzima bwiwe kuko deja niwe yayitiyemwo arayikunda iyo ndirimbo irafise ikimwibutsa muri kahise rero yayicaguye rero uramureka akagira shwa yiwe akicagura indirimbo akunda ubwo n'ubuhinga musa mukoresha wamaze kutwandikira atubaza sinzi yuko utwugurira message kugira ngo dushobe kuyisoma kumbere mu kurindira ko message bayitwereka kugira tuyisomere ko aratwumviriza mugira muti ibyo mwe kumatubwira bya musicothérapie muvuza kumbere ikibazo umuntu afise mucishije mu ndirimbo ni muhinga musobe mukoresha mu kazi kanyu ka misi yose yatwumvise ko musanzwe mukora akazi ko gufasha abafise ibibazo
ego ubwo buhinga ntiburakunda gukoreshwa cyane ngo butsimbatare mu gihugu cyacu Burundi mugabo burakunze gukoreshwa mu bihugu bimwe bimwe biteye imbere bugakoreshwa mu bigo birimwo abantu bitereye mu zabukuru bugakoreshwa mu bantu basanzwe bagwaye igihe kirekire mu bitaro ivyo byose nibiringo la musicothérapie ikoreshwamo yego none ifasha gute je nico nshatse kumenya ukuntu twe tuzi yuko umuntu yagwaye ugenda kwa muganga ukavuga ati je mfise umbega lo stress irashobora kuvugwa n'umuziki murakoze ku kibazo ciza ukuntu rero musicothérapie zigafasha mu buvuzi nuko wa mugwayi amaze kwicagurira indirimbo yiyumvamo akunda umuntu arazimuvugiriza ishaka kuba ari indirimbo zirenga imwe kubera ko science canke ikiringo co kuvura gishika ku minota 45 urumva ko ni série canke uruherekane rw'imiziki akunda uwo mugwayi yihitiyemo yumviriza hanyuma amaze kumviriza iyo miziki iheze uragereranya umwanya wo kubaza utubazo natwo umugwayi uraheze ukamubaza akagira icavuze kuri ya miziki yaje kumviriza ahubwo nyene hariho uvuze ati bitendi yive nashaka kubaza ari mu ma stress umuziki urashobora kumufasha nimba umufasha ni gute umufasha ego ni kibazo kiza naco nyene Yves abajije umuziki urashobora gufasha umuntu ari mu stress kubera yuko iyo umuntu yumviriza umuziki akunda kubera yuko twumvise ko hari zone canke circuit de récompense mu bwonko iki ikora ama hormone nayo ni dopamine na endorphine na sérotonine na ocytocine rero muri zo hormone zine twumvise hormone du bien-être harimo hormone du bien-être bita dopamine iyo hormone du bien-être iraheza igaca igwanya hormone de stress bita cortisol hanyuma umuntu agaca heza akagira le bien-être nukuvuga akimba neza amerewe neza hari no ubajije ati ndabaramukije amahoro y'Imana nitwa Minani Samuel yuri mu bibazo umuziki uraremesha nk'iyuri mu bibazo bigoye hagaca havuga akaririmbo k'Imana karakuremesha asa n'udushingiye ntaye kumburengera nivyo bimushikira ego nivyo mva Samuel avuga ati jewe nimvise akaririmbo k'Imana undi mu bibazo karamfasha ni kimwe twavuga rero yuko umwe wese abafise umuziki umuryohera mu buzima bwiwe hari n'undi akubwira ati je ntono kumbiza akaririmbo k'abasani karamfasha gusuraja canke guturuza ibibazo mfise reka rero kumbure dubandanye duhamagarira ariko baratwumviriza umuhinga turi kumwe ngaha ntabajane mutamo bajije umuntu yavuga ko no munsi ibibazo byi mu mutwe ngwara yo mu mutwe uno munsi ni kibazo mu kibano ku buryo umuntu yavuga ati umuziki uno munsi ugiye warukwiye gufasha kurusha uko biri no munsi murakoze cyane nundi ku kibazo ego cyane twokwemeza yuko ibibazo byo mu mutwe canke ingwara zo mu mutwe ari ibibazo muri societe yacu y'u Burundi kandi umuziki ushaka kugira ico ufashije muri bene ivyo bihe reka dufate nk'akarorero ko umuntu usanga yabuze wiwe umuntu yabuze wiwe iyo atereyemo akaririmba akunda biramufasha mu gishingo cyo kumara umwanya yumvira uwo yabuze akunda akazi karamusamaza hanyuma wa mujinyara afise kubera ko buri wakunda ugasubirirwa n'umunezero utewe na za hormone de bien-être ubwonko bwa rema kubera wa muziki akunda reka rumviriza reka ahubwo dusaba mu buhinga bw'ivyuma rero watudugiriza ukaririmbo yego yamwaya ndaka Ego mu kiganiro ni kuziko nkuko mwabyumvise turi kumwe no muhinga mu bijanye no gutorera umuti ibibazo by'amagara yo mu mutwe turi kumwe kandi na Divine yaje ava muri VAB kugira ngo uno munsi tubaganire ku kamaro k'umuziki
kubijanye n'amagara na cyane cyane amagara Yo yo mu mu mutwe mutwe. muganga yatubwiye ibitari bike reka imbere yuko tubandanya kumbure nibikurikira hariho ubutumwa bundi buje hari uwabajije ngo nta bwoko bw'umuziki bumwe butera gahinda iyo wumvirije uca wumva amosozi akorotse ni ibibazo bibiri ego nabonye ikibazo ciwe ego dufashe umuhinyishu kumbure umubwire ko sinzi umuhumuritsi umenga afite amakenga ego imbere yuko nishije ikibazo ciwe nagira ngaruke ku kintu cuko umuziki ufatanye n'ibintu bita les souvenirs émotionnels or les souvenirs émotionnels ni ibintu wibuka bijanye n'inyiyumvo kumwe bisigura yuko muri kahise kawe washobora kuba waragize ingorane kanaka mugabo en même temps ico gihe hakaba ari akarimbo wacu ukunda kumviriza iyo rero ako karimbo kumvirije haciye igihe kirekire kakwibutsa cya kintu warengana hanyuma rero ukacubona cya kintu nyene kiraje mu bwenge bw'iwawe amoso zikabona arakorotse ivyo rero ntabwo ari bibi na gatoya ntiyobara amosozi y'umubabaro ayo ni amosozi y'umubabaro nivyo mugabo uko kuntu amosozi asesetse umuntu akarira byerekana yuko aba yikuyemo ikintu kiba kimudundumiye hanyuma agaheza agasigara ari umuntu ameze neza kubera ko ikintu kimudundumiye yagikuyemwo on appelle ça extériorisation yabisohoye ibintu byari bimudundumiye uyu yakoresheje ijambo agahinda ego nivyo uriko uratubwira nivyo ndiko ndavuga vyuko umuziki ufitanye isano nico bita les souvenirs émotionnels or les souvenirs émotionnels nivyo bintu wibuka bica bigira emotion biguteye soit c'est l'émotion yo kurira soit c'est l'émotion yo kumva uhimbawe kubera ko ico kiringo wibutse cyari gihimbaye n'ibindi sur ça nari mfise akabazo gatoye mbe watubwiye ubuheruka yuko hariho hormone donc inkabuzo ituma donc umunezero mbe yari dopamine yego none nko muri ico gihe naho wumva indirimbo ugaca wumva umubabaro ukarira abayi hormone yitwa gute urakoze cyane ico gihe nta hormone ibibaye secrète mugabo umuntu aba yibutse za souvenir tumva aba yibutse l'histoire kahise kiwe ako kahise kiwe agaca gafatanya umuziki yumvirije plutôt umwibutsa kahise kiwe hanyuma rero agacagira iyo emotion ubundi ni nkaho ico kintu cyo muri kahise gisubiye kuba kuri we ni nkaho ico kintu cyo muri kahise gisubiye kuba aho none kiba kimukomerekeje kivamo umuti gute ego niko dushitse ubundi umuti n'uyuhe umuti n'uko kuba ashoboye kuko benshi urabona baragira ibintu by'ama ibintu byo kwibuka bakibuka par exemple umuntu muri famille bakunda cyane iki icyo cyerekana anatashama bari bafise cyangwa urukundo bari bafitiye uwo muntu babuze cyo icyo kintu babuze rero muri ubwo buryo nyene nakagiye umuntu abaronse ko kwibuka no guhimbarirwa uwo muntu yabuze donc birababaje c'est vrai turavyemeranya birababaje mugabo aba yibutse uwo muntu kandi biramuryohera kubona yibutse uwo muntu yakunda Mwabonye nyene mu minota mike dusigaje turabe Terence nafashe gusoma abo bantu babiri banditse kugira ngo uwanditse ngo hama nanje ndi reveriye ku muberure iyo ndi mu bibazo nkumviriza akaririmbo kakamikazi ndoroherwa tugire ko n'uyu uyogira ngo kumbure tuhave tubigaruka ko byose biri hamwe mahoro none umuntu afise ingorane yo mu mutwe yo hava akazokira burundu hakoreshejwe iyo musicotherapie di Dismas ego ni kibazo cyiza cyane gose masahara turega ego reka ndabyishenyerutsa hari umuntu avuze akarimbo ngo kakamikazi ego ivyo twavuze yuko umuntu wese abafise akaririmbo do choix de son choix akunda dans sa vie ego areza akaririmba hama Dismas nawe uzati mbega none umuntu afise ingorane mu mutwe akazira burundu igihe akoreshejwe iyo musicotherapie urakoze cyane ego nivyo ico kibazo ciwe kiratomoye umuntu
afise ibibazo byo mu mutwe biravana n'urugero bigeza ko kuba ibikomeye hari igihe biba ngombwa yuko la musicotherapie ifadikanywa n'ayandi n'ubundi bwoko bw'amatherapie kugira ngo umuntu aronke amaresultat ameze neza. Mwanya uratureka Yego. dufise byinshi tuyaga tukatugarukirize ngaha kumbure ntitworangiza tutabibukije ko twari mu kiganiro kuziko kuri no munsi wa kabiri nkuko vyama aho twari ko tuganira ku bijanye n'iki divine n'ikiganiro twama dushikiriza cyitwa kuziko ku kijanye n'amagara y'abantu n'umuziki muziki uruhara ufise ku magara y'abantu twari dufise umutumire waje tuzaniye muganga afasha mu bijanye n'ibibazo n'ingwana n'amagara yo mu mutwe ni Bukuru Deni. Turabashimiye cyane ku ruhara mwagize kugira ngo dutange kumbure ubumenyi butandukanye kuri ku ruhara rw'umuziki. Nanje ndabishimiye bivuye ku mutima kubona mwanyize mukantumira kugira ngo nshobore kugira ico mvuze ku bijanye na uruhara rw'umuziki na cyane cyane mu buzima bw'abantu. Twizere ko tuzosubira tukubandaniza twe tugejeje ko twumva umenga twari kwiga bitari bike. Divine Shimirimana nawe ndagushimiye kubona watuzaniye umushitsi atuzanira ubumenyi butandukanye. Nanje ndabashimiye cyane gusa nibutsa abakunzi bakazoza FM ntitwibagire kugwiza umwimbu. Ntitwibagire kugwiza umwimbu murakoze cyane. Dance Manira Kiza nije twari kumwe kuri micro uno musi shimire mwese muri ko muradutega amatwi mwebwe mwese magize ico muterera. Shimire haja tunga ariko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire. Shimire na Kimana Riese ko adufasha ko amasanamu abashikira. Shimire kandi mwebwe mwese mwaduteze amatwi naho ubutaha.